turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese mu kiganiro igitondo gishasha tuno munsi mutaramanye na jewe mwene Somane Rambona Janye sazo ndabategurira kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza uyu munsi mwafise amajambo ari mu ndirimbo ya 25 mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu rurimi rw'ikirundi. Ayo majambo rero nagomba ngo dusangire muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha tuno munsi kadusoma no majambo twumva ingene avuga ngo emwe Imana yacu ni nziza, ni inshuti itazigera ihinduka, urukundo rwayo ni rwinshi kandi nta kagero rugira, ni wewe ntango n'iherero, mpemu wawe tuzigame Yesu. Turagushimiye ibyabaye, tukwizigiye ko ibizoba. Imana yacu nihimbazwe bene datana no majambo. Indirimbo dusomye nimero ya 25 muri zino ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo cy'ikirundi, ni indirimbo nibaza yuko mbere ari imwe mu ndirimbo ngufi zibonekana muri kino gitabo. Hanyuma mugabo kandi naha ya majambo bonekana ari indirimbo mengo ni ngufiya, mugabo n'amajambo afisi ububasha n'amajambo y'ikimazi n'amajambo yaseranguye, usanga uyu muririmbyi afisi ico yagombye kuvuga, kuko murazi ko umuririmbyi cyangwa abaririmba iyo baririmba indirimbo baririmba bafise ico bagomba gushikiriza kivuye mu mutima, gihuye n'ibyo baciyemo, gihuye n'ibyo babonye, gihuye n'ubuzima bariko baracamwo, gihuye n'intahe, gihuye n'inyigisho, gihuye n'impanuro. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero araririmba avuga ngo emwe Imana yacu ni nziza. Uko kuba kwiza, uko kuba nziza kw'Imana yacu uravye neza usanga amajambo yavuze harimo amajambo abiri makuru, aho yavuze ngo urukundo rw'iyo Mana yacu nziza ni urukundo rwinshi cane rudafise akagero, rudafise aho rugarukira, rudafise inherezo, ni urukundo rurengeye cyane uko umwana w'umuntu yogwiyumvira. Imana yacu nihimbazwe bene data. Murazi ubundi muri ibyo mbere yavuze ngo mbega urukundo rw'Imana yacu rworuha ruserangurika, aravuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, mbere ngo n'ikuzimu naho ngo rushikayo. Imana yacu nihimbazwe. Ahandi mbere uriya muririmbyi nawe yavuze ngo watumye Yesu aza mw'isi kugira ngo adupfira ducungure. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero inyuma y'ibyo yaciyemwo, inyuma y'ibyo yabonye, inyuma y'ubuzima, inyuma yo kwiga ku bantu uko abantu bameze, ingene abantu batandukanye, ingene abantu bahinduka, ingene umuvyeyi n'umwana baryarukana, ingene imiryango ihindukana, ingene abantu bakundanye bashobora guhindukana, ingene ibihe bishobora guhinduka umuntu, ingene umuntu n'amagara yiwe yoshobora guhinduka. Sinzi ibyo wewe yakoreye ko yaseranguye, kuko ngana byerekana ido nido, yerekana gusa yuko Imana ari inshuti itazigera ihinduka, akerekana kandi ko urukundo rw'Imana ari rwinshi cyane ku buryo rutagira akagero. Ariko mugabo dufatiye kuri ano majambo nyene yavuze ko Imana idahinduka, tuca tubona yuko mu buzima bwiwe bwa misi yose bishoboka yuko yahuye n'abantu bahinduka, barahinduka, aho usanga abari bakundanye, abari bafise ubuzi bakorera hamwe, abari basanzwe bafise ibyo bahuriyeko baryarukana bagahindukana. Imana yacu nihimbazwe bene data. Uyu muririmbyi aravuga rero ngo emwe Imana yacu ni nziza. Inyuma y'ibyo byose amaze guserangura, amaze kubikurikirana, amaze kubiraba, aravuga ati Imana yacu ni Imana nziza, kuko yoyo itandukanye nuko abantu bameze, yoyo ntihinduka, ni inshuti itandukanye n'inshuti zo mw'isi, ni inshuti itigera ihinduka, ni inshuti mu mahigo no mu maruswa mwamana, ni inshuti itandukanye nuko abantu bameze. Imana yacu ni nziza. Ataravuga rero inyuma y'umwihwezo yagize, inyuma ya analize yagize, aravuga ngo Imana yacu ni nziza, Imana yacu nihimbazwe. Mu gitero cya nyuma cya kabiri yavuze ngo ni wewe ntango n'iherero. Iyi Mana nyene niyo byo kuri yo niho byose bitangurira
kandi niho biherera. Ni ukuvuga ngo niyo ifise ijambo rya mbere ku buzima bw'umuntu kandi niyo ifise n'ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu. Imana yacu nihimbazwe. Yaciye avuga ngo mwemu wawe atuzigame Yesu. Aravuga ngo tugushimiye ibyabaye kandi tukwizigiye ko n'ibizoba. Imana yacu nihimbazwe bene data. Inyuma rero y'ibi byose aravuga ngo ibyo byose yaciyemo byamweretse ko Imana ari nziza. Inyuma y'ibyo yigiye kuri ino Mana byiza, atarahindukira mu kusozera indirimbo yiwe aravuga ngo ndacafise ibyo ndakwizigiye ko. Si bijya byonyine nabonye, si bijya byonyine wankoreye, si ibi bikomeye wankoreye uyu mwaka warayurenganye, ariko ndacafise n'ibindi ndakwizigiye ko, ndacafise n'ibindi ndakwiteze ko. Imana yacu nihimbazwe. None rero bene data, kuvuga menshi siko kuyamara. Nano majambo twego turasangira muri ino ndirimbo, aho umuririmbyi yavuze kuri iri jambo rivuga ngo emwe Imana yacu ni nziza. Ni nkaho umengo yaratangaye abonye ingene Imana itandukanye n'abantu, abonye ingene Imana hariho ubudasa hagati y'abantu n'Imana, kuko Imana yo y'urukundo rwayo ari rwinshi cyane rutagira akagero, mugabo urukundo rw'abana b'abantu rufite akagero, rufite aho rutangurira n'aho ruherera. Arabye agasanga inshuti zo mu isi zirashobora guhinduka, ariko mugabo Imana yoyo agasanga ni inshuti itazigera ihinduka. Imana yacu nihimbazwe. Aravuga ngo turagushimiye ibyabaye byose, tukwizigiye ko ibizoba. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, turafise iby'Imana yadukoreye muri uno mwaka warayurangiye, ariko mugabo n'ubu ntiyahejeje saha gusa. Hariho n'ahandi Imana yiteguye gushikana umwe wese yayigize inshuti, kuko ari inshuti itigera ihinduka. Nimba warayigize inshuti itigera ihinduka, izokubera inshuti itigera ihinduka. Nk'uko itaguhindutse mu mwaka warayurenganye, niko itazigera iguhinduka no muri uyu mwaka twaraye twinjiyemwo. Kandi Imana ushishikare kuyitegako n'ibindi nabyo itaragushikana ko. Imana yacu nihimbazwe. Umwembe yavuze ngo turagushimiye ibyabaye, tukwiteze ko, tukwizigiye ko n'ibizoba. Imana yacu nihimbazwe. None rero mu mirimo yacu ya misi yose, mu mirimo yawe ya misi yose, aho uza kwirirwa, aho uza kuburi, ugume uyiteze ko kandi uyizigiye ko n'ibindi. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo mwese abayumvise, Imana ishishikare kubaho umugisha. Tuzosubira mu kiganiro cy'ubutaha igitondo gishasha. Imana yacu ibahe umugisha. Dusenga Imana. Turagushimiye Imana yagora ku ngoma, kubwano majambo dusangiye n'abana bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Tubonye ko umuririmbyi yavuze kukuntu Imana yiwe ari nziza, itigera ihinduka, ari inshuti itigera ihinduka, kandi ko urukundo imukunda ari urukundo rudafise akagero, rudaserangurika. Ataravuga ngo aragushimiye ibyabaye byose wamukoreye, hanyuma kwiteze ko ibizoba. None rero ndasengera umuntu wese muri kino kiganiro igitondo gishasha afise ibindi akwiteze ko, afise ibindi yifuza ko umukorera. Mana, nk'uko wamukoreye ibyo wamukoreye byose, n'ibi nabyo akikwiteze ko, ushishikare umugirire neza. Uzobukoze. Urakoze kuri Imana nuko dusize twizeye mu izina ryawe gera Yesu Kristo no tubisabye. Amen.